kwanza kama Medina visumuntu niga nk'umuhensa mu katisho wala ishimwe cyane mwene data kugira dutangure gusenga ndagusavye gukara amaso yawe tuje kwijambo y'Imana. Mana yo mwijuru turakwereza ahantu urungika wa marayika bafise imbaraga zitandukanye kuko hari ibigeragezo byinshi cyane. Ndabona umwene wacu uyu mwana wawe afise ibibazo. Data yo mwijuru turagusenze twizeye yuko ugiye kudufasha. Izina ryawe ryera. Amen. Duga kwijambo. Bakoze pastor. Amaje canzindukanye ngaha anya. Nuko mfise ikibazo. Ikibazo mfise narabajije abagenzi bambarira yuko noza ku mukozi w'Imana akaba ari wabimfashamwe. Hama ikibazo mfise ndyamye mw'ijoro namura n'ingorane cyane. Ndagira indoto mbi akangagurika ndetse mbyutse no mu gatondo nkasanga niyo nonye ko kandi niyo mba nicaye ko nyine kenshi ndakunda kubona ibintu mora nibaze nene ni ibintu byamfashe cyane nkakangagurika naho mba njyanye gusa nkakangagurika kandi nikangwe nkabona ishusho y'umuntu umuntu w'umukobwa arimwe neza gusa ishusho yiwe sindayitora neza mu maso gusa ameze nk'uvyibushe bukebuke. Izo ndoto rero namandazigira mu ijoro. Rero ambariye negera umukozi w'Imana asengere
ndabe ko hari ico bohinduka kuri jewe. Mana yo mwijuru, ibigeragezo vyama, ivyo ni ibigeragezo. Dawidi yakubise intango ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, ibigeragezo. Yarahuye n'ibigeragezo. Ibigeragezo ni biri simple cyane ku muntu w'Imana. Mwene data, biraboneka ko muri iyi minsi uriko urasenga neza. Nkuko waje uvuga ati ngiye ku mukozi w'Imana, wabivuze neza ngo wadubuye gatatu. Rero umukozi iyo ariko arakora akazi asaba iki? Avance. Iyo avance niyo ikiyerekana ko umukozi cyangwa ikiyerekana ko umuboss ashaka ko igikorwa cyo kigenda neza. Rero shira ubuyi haje, shira ubuyi ngaho hama tuje mu masengesho, tuje mu mafungo, byose ni sawa, bizogenda neza. Ije nibigeragezo by'umwanya muto, kuko Imana nifungura abakozi bayo nibo bafungura. Romf, shiraha ubuyi pastor. Ego, haba ico gikorwa cawe ejo canke igejo tuzoca tuguhamagara tuguha inyishu. Ne pastor je kuno munsi ntagendanye ubuyi. Nubwisoya canke nubwibigori. Ico wifuza cyose canke ico ufise cyose Imana ndigana. Shira ngaho. Jabwo nosiga amafaranga kuko niyo nagendanye. Sinori kwigo ndaja ku botike bazagusiba kuzani ubuyi musangire niyo mana. Vuza ubuyi amahera ni agura ubuyi. Sawa sawa. Imana iguhezagire. Ejo uzogaruka gutora inyishu. Enoke. Amakuru y'imisi. Ameza kwe. Ukuntu ndakubonye. Yatari. Imisi myinshi ariko wahorahe. Ndi gahanye ni quartier nyene. Ni vyiza kuri ukuntu ndakubonye we. Habwo je navuye hariya ariko tsirika ngende kuraba umutipi yo sinzo rero kuno duhuye. Enoke. Nizuba ryo mu gisagara. Ni atari. Kama Enoke. Ujyana ibibazo. Ukuntu we duhuye. Reka nabikubwira ndabo nemba hari icyo ariko womfasha. Umbwire kweri. Ujya Enoke jaka karere. Iyi quartier tubamwe je irandambiye. Irandambiye kabisa. Hey, urazi. Ciwe hari umuntu umukobwa umwigeme. Hari umukobwa umwigeme. Umukobwa aba ibi bice byo ngaha. Se wo n'umutama nkuko nyene sinzi kumuzi nyene umutama muremure nkuko yirabura. Ujya nyene. Ujya mukobwa wa arandembeje. Yarandembeje. Hari umusumwe yamaye gahunda ngo tubonane. Je ndagenda. Urazi ko je ni umuntu w'ihepi nyene. Ndagenda turayaga kinzi ko tushaka tuyage zigishiki na gisazi. Ngo Chris ndagukunda. Ngo Chris ngo ni umuhungu ngo nabonye nga muri quartier nakunze. Singuye mu mazi hewe. Tubatina uwo mukobwa anangiye guteje kundesha jewe. Ariko yaranta amakenga. Kuba ujya mu muryango jewe namanda wikeka mo cyane gose. Namanda wikeka. Aravuga amajambo yiwe, aravuga amajambo yiwe, aravuga amajambo yiwe ariko rero je sinamwemereye na gato.
Ntubizi ivy'iwanje naramukubise swata ndigiye. Ndumva urukundo rwakugwiranye sigana mubona no mu mazi. Urukundo habwo n'urupfu umuhungu nyata. Yikaseho nyene je ariko numvira ko noshora kuyiheba ntumukira handi. Erega uri umuhungu w'imboga rero gutegerezwa gukunda n'abakobwa mene bajyamo. Naho biruko brother Enoke. Jambe ngende izuba mbona ari ndembe. Iyo rugundo. Tuzosubira ariko. Sawa ariko warampevye. Sawa. Wow. You come back again. Not yet. Shinahinde kuvuye dukora. Cengaruka. Baby. Gira kubera iki? Ega shena udashaka kunyumva je ndakeneye mwana. No musi ndashaka yuko uje handi ngorowa. Baby umva ndakubwire. Uruzi ko twita biyaze byose. Ariko ikinangaje ni kimwe. Nuko ntibuka ko nagusezeye nakubwiye genda muhira turaza kubona no munsi ku mugoroba. Oya shirije shaka ubunyene. Baby umva nakubwiye byose ariko ari telefone. Niza kubiko inju no munsi ari telefone nje kwakira ibintu muri Paul. No shaka ndakubwiye basi je turajana ndakurindira. Oh baby. Umva ni ibintu byibanga ibintu byakazi shiri please. Ya. Naje nico cyatumye jewe ngaruka mu Burundi. Icyacu ngaruka mu Burundi cyari hanini. None umwana wawe bemwa. Tazi kuzo igifura ciza. Yo. Lakiti. Uno musi je turararana no. No problem. Ariko mu mwanya vraiment. Please. Yo baby, none umva basi. Ndazi ko cyose nza gukunda. Ariko vraiment uyangane vraiment. Nukuri. Sheje na mahera nshaka. Yego ndabizi ko tamero ushaka ariko please vraiment ndaje ubunyene baramagaye kufa. Taje ko kiri muri po. Ari umuduga ngiye kwakira ubunyene vraiment. Kandi yo gushaka cyamwo. Okay? Baby.
Sorry. I love you. Papa jana arusha mukuru. Ya. Ubuzima bwandwishije narambiwe. Ego. Nuko ndakubwira mwana wanje. Abahinga barasumbana. Papa oya jana arusha kandi narambiwe n'ukuri. Ndakumva. Kandi nifuza naje kuronka umugabo. Ndashaka umuzukuru. Basi fume mbyara basi umwana gusa ndonke bazotuvyarana basi. Mwana wanje humura uzomuronka. Nibeka ngose muri kasara mvugisha. Kanje nakubwira. Jembo nabahinga ba oya je ubuzima bwa. Tu, reka konceramo. Je ndiko ndavuga ucuza akadozi cy'igi wawe. Ndakubwiye ati umuhinga wa mbere. Ibyo yakoze byose birafise byagarukiye. Icyo nakubwira gusa nakusubiriyemo ko basumbana. Ndakuremesheje mwana wanje byose bizokunda, ibyo wifuza byose bizashoboka. Uranyuba? Reka kwiganyira. Ntiwiganyire. Nani kubona imyaka yeze atari myinshi. Ndakubwira ati ntiwiganyire. Ibisigaye byose bizashoboka. Abahinga bariho. Jeje twabyaranye barakwiye. Ku munsi iwanje hamarika ibintu bihinduka. Ku magara yanje biguma bimpindukana. Ibyanyu mwarabitwaye. Je namwe ndabivuyemo. Musubize umugore wanje n'umwana wanje magara yiwe asubira amere neza. Kwera ko umwana wanje ataronka umugabo. Ndabivuyemo. Banderas, reka gufitiniza we. Icyo nakubwira cyo wamaze kwinjira mu muryango wacu. Ushobora kuvayo ntibikunda kuko icyo cyagusabye nurabimara kubikora. Tanga ikimazi urashikirwa ko gitanga kugira tugume tugira ubuzima bwiza. Icyo menya cyo twebwe tugera n'umwanya, nawe umwanya wawe uragoye cyane. Nziravuze yuko je namwe duhejeje sisubira kuki nyuma yanyu. Ndabasavye mu mugore wanjye. Uzamusanga mu kuzimu canke we ambasanye na wewe tuguca umutwe. Ataruko vayo ndugukeneye na gato. Ufise
Yesu nashimwe. Amen. Tubafashe iki muri bande muje muvahe? Jewe nitwa se w'abana. Hanyuma tuba ku mutumba byarakugoye. Hanyuma rero nyakubahwa umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane kubona nagusanze hano. Kandi ndabona ko ufise ibibazo. Imbere ya byose garamaso dusenge. Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, turagusenze, turagusavye udufashe winjire ngaha muri runo rugo kandi nguko rubikora imisi yose. Umuvukanyi wacu ngaha bigaragara neza ko afise ibibazo bimurengeye umutwe wiwe. Mana ni wewe ugiye kubishoboza kugira kire. Namaze kumubona nkuko mwatwizigiye mukatugira abakozi banyu, mwebwe muri ababosi bacu. Nukuri Mana yo mwijuru turagusavye utwizigire, udufashe uduinkomezi yo kuraba cyangwa gukora ibikorwa byawe. Turagusenze twizeye yuko ugiye kudufasha. Amen. Tuga kwijambo. Tuga kwijambo rero canke karibu indani. Oya nyakubahwa mukozi w'Imana. Just ninjira mu nzu. Nifuje ko tuvuganira ngaha. Ati rero ingorane nifise ni nyinshi cyane. Cyane kandi cyane. Je mu misi heze nari nifise ubuzima budasanzwe, bugoye, bw'ibibazo, ubukene, nico nakora byose ntivyafadika. Hacaba umugenzi ambwira ati burya nakwereka inzira y'amakiriro. Turagiye gushika kuri yo nzira. Turayiganamwo, turabandanya. Dushitse ahantu nzanumva mbwira ati icara ngaho. Nicaye haje ibindi bintu. Ze ntovuga, sinzi nuko novyita, ako byaranyobeye. Muri uwo mwanya ivyakoretse ngaho nyakubahwa umukozi w'Imana. Kumva? N'amategeko nahawe. Ayo mategeko rero nahawe gute? Bambwiye ati ushaka kubaho neza. Ati rero muntu ati cyo twagusaba kiduha. Ati ni kuri kimwe ndakibaha. Ati ndakibaha. Ariko ngira ubuzima bwiza. Baca baza barakanagara. Basaba intama. Iyo ntama nayo ni intama. Iyo ntama ndayizanye. Bantegetse ngo ndayibagire jeje nyine. Ndayibaga. Maze kuyibaga. Bacambye ati ivyo twagutumye washikanye. Turashaka gutaha. Ndatashe ngeze muhira. Nasanze mufasoni wanje asigaje kanya urume rumara. Inyuma amasegonda 6 umugore wanje abaracika. Nza numva ijwi rivuga ati muhambe wenyine kandi ngo muhambe aho nyine mu rugo. Reka sinatevye ngo nyene cyangwa nkora ivyo bantegetse cyane muhamba mu rugo. Nubu ni ahabi. Rero nyuma yaho ubuzima buratangura guhinduka. Ndaronka ubuzima bwiza, ndaronka amafaranga, imiduga, amazu agerekeranye. Ivyo byose ndabona ko mbayeho neza. Ariko ndabihamwe imisi itari mike. Aho rero aho ngeze ubuzima nabonye ko ndiko ndasubira iyo nagenza nayo. Ndabona ko ndasubira iyo nagenza nayo. Kora. Navyumvise byose. Ko wabivuze byose. Bigiye kuba byiza. Murakoze cyane. Uvuze neza cyane. Waje kwanda? Umukozi w'Imana. Ndumukozi. Ndumukozi. Original. Abakozi b'Imana rero
Ego. turi ngaha Imana yadushize ngaha kugira dufashe abantu bafise ibibazo Cyane cyane. kuba ufise ibibazo tugiye kubikemura umugore ngo madamu garukana ari mwiza cyane ndamugarukana mu maboko y'Imana azocasa neza Ugarukana umugore ngiye kubikora nk'umukozi w'Imana washize nakinanira Imana nibibaho aha mu gitabo c'Imana kuri Petero havuga ngo uwizeye wese nazofa bi amata meza ava ku Mana Ego. umugore mwiza ava ku Mana ubutuzi bwiza buva Hana. icyo no kubwira wavuze byinshi cyane rero wavuze ko umugore wawe niwe namwihambiye majahe mu rugo wanje hagati tudatevye ari jambo wavuze ubutunzi uratabufise ubutunzi bwose bwaraheze mukozi w'Imana bwaraheze umugore wawe waramubuze nije namwihambiye mu rugo iwawe umwana wawe akaba afise inda y'amadayimoni amadayimoni rero n'umuntu w'Imana neretswe icyo womenye rero ngomba gira intambara ngiye gukora ako kazi ubu na n'ubutuzi bumwe usigaranye nabwo kuri ubutuzi bwose bwaraheze cyangwa uracyabufise ivyo ni biki amadayimoni baradutera shike by'imisigiti uvirisa ubutuzi bwose bwaraheze cyangwa uracyabufise na n'uki ngorongoro ubwo butuzi ufise cyo no korera ko icyo nakubwira rero ndagwa karorero muri uyu mwanya urafise telefone zimwe bita Android nivyo iyo telefone yawe igize ikibazo noyitwara ku mufundi kandi uyitwaye ku mufundi cyangwa ku mukozi aza kuyikora iyo telefone yawe no musigira avance ego cyane niyo mpamvu n'igikorwa cy'Imana je ndi umukozi umubosi wanje ni Imana bosi ni mu icyo umenye rero siga avance icyo gikorwa ngenzo cyenda gikora ejo gusa ibe ibanga ugira ibanga navyo nzovuganya ko wavuze ko wishe umugore wanje je namwihambiye mu rugo wanje nuko umwana wanje nawe afise inda ejo mu gatondo ngo kunyongo tuza kubyikorera tuzana n'abandi bakozi b'Imana tuze hajya zo musubiza mu buzima bwiwe sivwa zo musubiza ubuzima bwiwe genda tuzobimara murakoze cyane tuzobimara ejo murakoze cyane genda Nibiki guhiza basi. Basi. Ufise ingorane. Kandi ufise ingorane zidasanzwe. Tekana. Utuze koko ngani mu ngoro y'Imana. Kuko ijambo ry'Uhoraho ryonyine rivuga ati ni mu ngaruke ko nanjye zobagarukako. Aho usanga muri Maraki. Reka nshima Imana ko wibutse ko Imana ishoboye. Ndagushima Mana kuri kino gitangaza weje kwirekanamo. Ndagushima kubwiye kwigaragaza mu bikomeye birenze ibintu mbonye. Ndagushima kandi kuri Imana izohurira Imana
mu izina rya Yesu Kristo amen. Ufise ingorane nyabaki Pastor, dufise ingorane zidasanzwe kandi birakomeye cyane, birankomerera rwose mu buzima. Baracu ko mbona ngaha mu rusengero hari abantu, reka tugende tubivuganire mu kigo. Pastor, je nukuri ndafise ingorane. Jewe nukuri niyo nkibona ku isi itabamwe abantu, ariko abantu baratandukanye. Pastor, nanzi ko ndose umwembe narawubonye uhiye hejuru, nibaza ngo urasose, ariko nasanze urura. Pastor, Ibyo nibyo byama byerekana, nabyo byama bituma abantu bataye inzira y'agakiza, abantu bataye ubuntu bw'Imana bagahura n'ibyago bataba barateguye. Ariko humura, tekana umbwize ukuri, reka kuvugira mu migani, kuko nimba ari icyaha, nimba ari kosa, umuntu agusabire, hanyuma turabe ko Imana yagira icyo ikora. Pastor, nukuri jewe sinzi ko n'Imana yonyemera. Pastor, je nakoze icyaha, kandi icyaha nakoze sinari nzi ko byari kugera ino hose. Pastor, je nanifise umukobwa muri quartier wacu. Uwo mukobwa yarandondeye cyane ngo dukundane, ariko ubwa mbere nari namwankiye Pastor. Mugabo nimba ari umuti yansizeko, Pastor, nisaze twajanye nawe muri hotel nukuri. Rero niho nabonye ko atari umuntu kweli. Pastor, sio binadamu nukuri. Nasanze atari umuntu ku bintu yankoreye muri hotel. Burya hatswe gatoya kugira mve, mvuye muri hotel niruka, aha burya igitutu ciwe kwimana naje umengo ndiko ndakibona mu barabara, ariko naguma niruka ku mutima, naguma mvuga ati je nshikira kwa pasteur nukuri. N'ijambo ry'Imana riravuga neza ati ingero y'icyaha n'urupfu. Naco gituma nagumye ndakubwira, igihe washika nkagusengera, nabonye neza yuko hari ikibazo ufise, kandi nabona neza yuko nikiriko kiragukurikirana atari ikintu gisanzwe. Reka ndakwibira ibanga, ibi bintu urimo si ibintu bitangwa ino munsi, ni ibintu byabayeho kuva kuri basogokuruza bacu, ariko bifatirwa ingingo n'umuntu wese ku gatwe kiwe, ku giti ciwe, kuko ngo Yesu yaje kwisi ngo kugira ngo arandurane n'imizi y'icyaha, yaje ngo kugira ngo agorore inzira z'ababisha. Basogokuruza nibo muri iki gitabo cya Maraki igice cya 3 umurongo w'indwi n'uvuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje. Uwo nuhoraho Imana ibikwiravuga ati twagumye tuja mu bintu nyene bya bindi tusanga mu mabwirizwa y'Imana tubibujijwe, tugaca dushaka kubica ku ruhande, nivyo bita gukevya. Mu mategeko y'imabwirizwa y'Imana haravuga ati ntugasambane, ariko wewe kubw'umutima nivyo ushaka warakebeje, wabaye nk'abasogokuruza. Ariko kuri yo murongo w'indwi nyene harabana ati nimungarukeko nanje nzobagarukako. Ngo uko ni kuhoraho Imana nyene ingabo agize. Ndashima Imana iyo yama yigaragaza yuko ari Imana irengera ibigirwa Mana. Hari ubuntu bw'ubudumbi bw'ubumana bwigira ko ari ubumana, ariko iraburengeye. Uyo mukobwa gukurikirana ntabwo ari umukobwa asanzwe. Mu ijoro riheze nagendewe na mwemu ndi gusenga, sinari nzi yuko Imana iza kubingaragariza mu maso ngo ndabibone, ariko ndashima Imana ko yonyine ari ikoze igitangaza nk'icyo. Ndagusengera, ariko imbere yuko ndagusengera, uyo mukobwa wari usanzwe umuzi uraza haba? Pastor, jewe gihe yaza kundondera bwa mbere
twahurira muri quartier wacu ariko aho nyene tuba hari abagenzi bashobora kuba bamuzi kandi nibaza ko nimba ushaka kuhabona tugenda tukabahitana abo bagenzi banje ndazi aho bari aho bateramiranye hanyuma tukagenda tukamuraba ntidushobora kumubura ndabizi ego ariko gumana ukwizeye icyo cyakuzanya abari cugumiza muri wewe. Amen. Ibisigaye tubirekere Imana. Amen. Ko niyo yonyine ifise ubushobozi. Amen. Ibisigaye ndazi Imana irabikora. Amen. Katugene turaba abagenzi bawe hanyuma bamutwereke. Ego pastor. Usabye Imana bane natwe. Jane natwe muri runo rugendo. Yerekana Imana igitangaza ko ari ubishobora. Tugende. ariko wamaze kubishira hamwe wamaze kujya ku mukozi w'Imana wamaze rero waratanguye neza ugiye guhereza nabi umwana wawe twamaze kumurya ari ngaho hanze vuba nawe tugiye kwereka ico turico ataruko Umviriza nibiki ngako gumurira oya umviriza jiwe Yesu arashimwe kwanza Yesu ashimwe amen ego umviriza rero icyanzanye ngaha sikini turakwaza cyambere turayamarira yawe y'ubuye Yesu rugenda mu mafuti n'Imana irashaka kumpana tora none pastor kumaya mafaranga Paris Igo n'umwana wanjye yapo umwana wawe ari ikiziga kiringa ari umwana wawe ikiziga ngiye kinga wamuhavye nganyene yewe n'ikiziga ngo wera cyakomeye yarapfuye gusa inde ko twebwe nakiru tubona umviriza hariho umviriza umviriza rero gihari rero ababwiye gute uyu umviriza tetwa jendo mu pasteur kandi aba pasteur nka twebwe no duteze igihugu imbere uyu ari mu mafuti ejo yaraje kwihana muhira ambwira ati yarahavye umugore wiwe nibaranye nimbe aha muri uru rugo nyene wiwe rero uyu mutama ngo yaragiye kurondera ubutunzi rero ubu ni ngorane narabihevye warabihevye he aha munyuma ngo umwana wiwe ngo yapfuye rero umwana we wari he munyegere inyuma ahubwo umwana we ari he ndakwereka
Umwana we mugabo we mugabo nazana ubujinga tekereza anzi utekereza umwana wanje eba ndakubivugira imbere ndakubivugira imbere ibyo bintu by'ubufitirizi urabivugira hariya imbere y'amategeko yarotse Ndagushima Mana ko wigaragaje muri kino kibanza. Ahantu ari umuriro. Ndagushima data wera kugiye kubohora n'indi mitima myinshi yari. Perezida. Imana igira neza. Mahoro. Je cyumbura kumufata uyu tugende mu butungane. Yagize icyaha. Basta nimo monyero ubonyore umuntu ngaho hariho umuntu wowe uraba ubona ngaho hariho umuntu ahubwo tugende kwanza muri ndire bano w'Imana kwanza muri ndire kuvuga haleluya reka tuvuga kuko hari gituma n'icatumye genza muri kino kibanza wewe nk'umukozi w'Imana ndazi neza ko wari kuba umaze kukimenya kuko ahantu duhagaze haditirijwe n'umwiza wa Satani. No. Eka mwiza he. Jahi wapi nawe? Aha, ari umuntu hajya. Ari umuntu niba ari hajya. Neza nimba mutari mu mpemu nk'indimo. Mushobora kubona ikiziga kiri ngaho imbere yawe. Hari ikiziga wapi? Hari ikiziga. Ikiziga cyo n'amange tengete ngubu. Ndagusabye kibire kikiziga. Ndagusabye Mana we Mana ya Eliya. Kumwe Eliya yaguhamagara ku musozi Karmeli akagusaba ngo wiyerekane nanje ni nkuko ndaguhamagaye muri kino kibanza mw'izina rya Yesu Kristo iyerekane muri kino kibanza buno bubasha buzitirije kino kiziga ndabutaramuje mw'izina rya Yesu Kristo oh haleluya uri Imana igira neza uri Imana ikora ibihamba uri Imana ikora ibitangaza uri Imana yigaragaza mu gihe nyacyo uri Imana ikora mu gihe ishake kwikora ndagushima data we ndagushimiye kibirege kizima ndashimiye kuri kino gikorwa ukoze Mana oh haleluya ishimwe n'iteka n'iby'ubura nakubwiye ngo kugira ngo bino ngo ushobore kuba bibamo nuko ubusenga Imana mu mpemu no mu kuri sinarinze yuko umukozi w'Imana nkawe wari kuca uza kugira ngo ufate uno mugabo umuteze ubutungane kuko umubiri wiwe si ubabaye gusumba umutima wiwe wari kubanza ukamufashiriza umutima ega hajya ubukozi bw'Imana buratandukanye haleluya Imana ikora ibitangaza Imana ikora ibihamba narakubwiye kandi ariko ndanakubwira uno muntu wari kuraronda si wa mukobwa na gahunda arema kagomba kaguru ubwo ubasha bukuri kagomba arema ndakubwira amatena aravuga ko ari umurozi Imana ikora ibihamba wa mutama uno mwana si wa mukobwa mariko ari kurambara nakubwiye yuko yagenze yabaye mu buzima atari ubwiwe kuko yari yaratanzwe ikimazi none ubutungane ntibukora gukora tungane ariko icyo novuga uko uzani abagabo nk'aba abantu bafise ubuzima nk'ubu imisore imiyabaga abantu baba bafise ibyiyumviro nk'uyu mugabo ushaka bakamenya kimazi kimwe cyatanzwe ari Yesu Kristo kugira ngo benshi bakizwe kugira ngo benshi bakire ariko si kugira ngo baze batanga ibitango abana babo abavyeyi cyangwa ibindi bintu ngo kugira ngo baze baronke gukira nta kintu na kimwe Satani yigera atanga kitagira ingaruka ariko mu Mana honyene ni hari ibintu bitangwa tangarukira nashaka ndaguhanure musore twatanguye ndiko ndakubwira ijambo ati niwagarukira uhoraho n'uhoraho za kugarukira ihani uhebe inzira z'ubupfu ufata inzira y'ukugororoka kuko Kristo ari we nzira ukuri n'ubugingo gisigaye nacyo ubutungane bw'ushaka gukora yarutsa hariya hari best yarutsa zitije Mana dataramugira ibikorwa bibi agiye ibintu byose byo bizingiye